Ndabahaye ikaze kandi ndabashimiye kuba muri ko murakurikirana kino kiganiro ndi yashera niyo nizigiye ngiye kubandanya mvuga ku ijambo naciriye hagati mu kiganiro carenganye ijambo rivuga ku mugambi Imana ifise ku mahanga canke ku kibanza amahanga afise mu mugambi w'Imana. Turamaze kubona ko Imana ifise umugambi wo guhezagira amahanga yose, wo guha umugisha amahanga yose. Uyu mugambi ntuherera ku muntu ku gatwe kiwe. Nico gituma atari vyiza nk'abakristo ko tubaho twiyumvira inyungu zacu gusa, ngo ntitwiyumvire inyungu z'igihugu cacu. Kuko umugisha w'Imana si uw'iwacu twenyene, hariho n'uruhande rw'umugisha Imana ishakira igihugu turimwo, ihanga turimwo. Ca kabiri twabonye nuko Satani agwanya umugambi w'Imana wo guhezagira amahanga. Yarihaye igikorwa co kuzimiza amahanga. Kuzimiza umuntu ni ugutuma atagendera mu nzira yategerezwa kugenderamwo. Inzira umuntu canke amahanga akwiye kugenderamwo ni inzira ihwanye n'ivy'Imana ishaka. Igihe cose amahanga agendeye mu nzira inyuranye n'ivy'Imana ishaka, aba yaguye muri uwo mutego wo kuzimizwa na Satani. Ivyo twarabibonye kandi birumvikana. Ivyo birasigura igituma amahanga ataronka amahoro. Ibihugu bibamwo uruhagarara, ibihugu bibamwo akarenganyo, ibihugu bibamwo ingorane zitandukanye. Tugiye rero kubandanya tuvugana ku mugambi w'Imana ku mahanga. Ndaza gukoresha amajambo ihanga n'igihugu nkayasigura ikintu kimwe naho hariho ubudasa. Ihanga canke nation n'abantu basangiye kahise, ururimi, imico n'ibindi. N'abantu bumva yuko bagize umuryango umwe wagutse munini cane, bumvikana. Ariko igihugu na karere abantu baba muri territoire. Igihugu kiba gifise aho kigarukira, kiba gifise imbibe, ku buryo iyo uzirenze ucubona nyene ko winjiye mu kindi gihugu. Usanga hari ibendera y'ico gihugu kindi, usanga hari abajejwe uruja n'uruza muri ico gihugu, bajya bakora muri immigration, baca babanza kugusaba urupapuro rwitwa passeport canke n'izindi. Murumva ko igihugu ahanini na karere gafise ahantu kagarukira, hanyuma abakabamwo nibo bitwa ihanga. Nico gituma iyo bavuze ihanga baba bariko baravuga abantu, mugabo abantu nabo bafise ahantu baba. Niyo bavuze igihugu baba bavuze akarere, mugabo ako karere kaba gafise abantu bakabamwo. Ijambo rya mbere rero tuvugana ni inkurikizi mbi igikorwa Satani akora cagize ku bantu no ku bihugu. Satani ni umugwanyi, ni umuntu yiyemeje kugwanya igikorwa c'Imana, umugambi w'Imana. Kandi ibintu akora birafise ingaruka, cane cane muri ya ntumbero yo kubesha abantu, kubazimiza nk'abantu nk'uko yabikoze kuri Eva n'abandi, ariko kandi no kubazimiza nk'amahanga, ku buryo usanga ihanga ryose, igihugu cose gifise umuco mubi w'ubube gito bunyuranye gose n'ico ijambo ry'Imana rivuga. Ari ugasanga Satani yarabemeje ko ariko kuri, ko ari bwo buzima. Yesu akiri mw'isi hari amajambo yavuze kuri Satani. Usomye muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 30, Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo sinkivugana namwe vyinshi ahari mu misi yiwe ya nyuma, ngo kuko umwami w'isi ari mu kuza, ngo yamara muri jewe nta kintu hafise. Yesu yise Satani umwami w'isi. Murumva ko yemeye ko hari ububasha afise bwo kuganza. Kubera abantu bemereye Satani akabazimiza, bica bituma bagira ko ububasha. Iyo wemeye ibinyoma vy'umuntu uba wishize mu kiganza ciwe, uba wishize munsi y'ububasha bwiwe. Kubera n'amahanga yemeye kuzimizwa na Satani, hari ububasha yafiseko. Abantu bemeye ibinyoma vya Satani baca bakora ivyo ashaka, bisunze vya bintu bemera, naho Satani atogaragara ngo bibatume. Noneho wanashaka si uko akora. Satani ntagaragara, azana ibinyoma mu mico y'abantu, bagafata ikibi bakacita iciza, iciza bakacita ikibi. Hani wacu naramaze kubibabwira, turafise abantu bamwe bavuga ko umuntu w'umunyamanyanga azi kugira amacenga, agatunga mu bintu bidafadika vyo manyanga nyene, ari umuntu w'ubwenge, n'umuntu ahabona, n'umuntu atomoye. Ikintu kibi mu maso y'Imana tukacita ubuhizi. Ivyo vyerekana ihanga ryahenzwe na Satani kandi ryazimiye. Kandi uko baba mu buzimire niko bahusha wa muhezagiro w'Imana. Aya majambo Yesu yakoresheje yerekana ko Satani hari ububasha afise,
na Yohana yarayashingiye intahe mu cete ciwe ca mbere igice ca 5 ku murongo w'9 yavuze ngo turazi ko turabi Imana kandi isi yose iri muri wa mubi. Iri jambo iri muri wa mubi mu vy'ukuri risigura iri munsi y'ububasha bwa wa mubi. Biravana na Bibiliya igihe bariko barayishira mu Kirundi iyo bisunze cyane, kuko aya majambo aturuka mu ndimi za kera, hari igihe ashobora gusigurwa uku canke uku, ariko uravye nka Bibiliya y'igifaransa yitwa Louis II bavuga yuko isi yose iri sous la puissance du mal, ntibavuga ngo iri mu kibi. Murumva ko hano hariho irindi jambo rikomeye ryerekana ingene abantu bari munsi y'ububasha bwa Satani, amahanga ari munsi y'ububasha bwa Satani. Intumwa Paulo ariko arerekana abo duhanganye muri uru rugamba rw'ubuzima rukristo aba ari bo, yakoresheje amajambo yerekana ko bafise ububasha. Yabahaye amazina ni impwemu mbi n'abaganza bo mw'isi y'umwijima. Yavuze ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso, ngo ariko n'abakuru, murumva ko atari bato, n'abakuru n'abafise ububasha, saba nyantege nke, n'abaganza bafise ububasha bwo kuganza isi y'umuzimagiza, ni impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Ni mu Banyefeso 6:12. Mu majambo make rero, igikorwa Satani akora cyo kuzimiza abantu gituma bagira ko ububasha, kubera abantu bamwemereye bakaba mu binyoma vyiwe, acagira ububasha ku buzima bwabo. Kubera amahanga yamwemereye akubakira imico yayo ku binyoma vya Satani, bakemera ko kubesha ari bisanzwe iyo biguha inyungu, bakemera ko umuntu ativye adashobora gutunga, ivyo bakavyakira bakavyubakirako, bituma iryo hanga riba munsi y'ububasha bwa Satani, akaryonona, akaribuza amahoro, akaribuza umunezero, akaribuza kuroranirwa, kandi Imana yari yabateguriye kubaho baroraniwe. Ijambo rya kabiri, ijambo rya mbere muragibuka, nuko hariho inkurikizi mbi igikorwa Satani akora cagize ku bantu, cagize no ku mahanga. Izo nkurikizi mbi nuko acagira ububasha ku buzima bwabo, bigatuma bononera ukuntu babaho. Ijambo rya kabiri, ukuganza gukuru nuko Imana. Tugarukirije kuri ivyo narimpejeje kuvuga vy'uko Satani afise ububasha n'ibiki, womenga karabaye nta kundi, reka twiyegeranye atugira uko ashatse. Ariko mwibuke ikintu navuze, Satani agira ububasha kuba bimwemereye. Satani agira ububasha kubakiriye ibinyoma vyiwe, uvyakiriye arakuganza nyene, n'igihugu kivyemeye kikabikorera ko arakiganza. Ariko rero ukuganza gukuru nuko Imana. Usomye muri Zaburi 22:23 havuga ngo kuko ubwami ukuganza ari ubw'Uhoraho, Imana niyiganje, ngo kandi ngo ari we mugabane w'amahanga. Muri ya Bibiliya nababwira y'igifaransa Louis II bavuga ngo il domine sur les nations, Imana iraganje ku mahanga. Nivyo Yesu yaremeye ko hari ububasha Satani afise, ariko ngo Imana niyiganje. Mbega ibi bintu tuvyakira gute? Hari bamwe baca bavuga ko Satani vyose yabifashe mu minwe, ko Imana atanu ububasha igifise, bagaca bumva nyene ko kabaye. Oya, Satani arafise ububasha, arafise ivyo ashoboye konona, ariko kuganza kw'Imana kuramurengeye. Igihe Yesu yazuka, murabizi ingene vyagenze, vya vyose Satani yafisemo uruhara, ntiyashaka ko Yesu akora igikorwa, ariko mu kugerageza guhenda abantu ngo bamwice, asanga noneho yatumye ca gikorwa ahubwo agishitsa neza. Yaraciye mu bari bahari ico gihe, abarongozi b'ico gihe barashiraho abaza gukinga imva kugira ngo Yesu ntazuke. Muga hageze kuzuka bibata kuwa amazi arazuka. Amaze kuzuka rero, hari ijambo rivuga ko yaciye ashigwa mu kibanza cyo hejuru cane mu bijanye no kuganza. Mu Banyefeso gice ca mbere umurongo wa 20 havuga ngo hamwe yamuzura mu bapfuye, ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mw'ijuru, imushize hejuru cane y'ubukuru bwose, sino hejuru hafi, ni hejuru cane, kandi si hejuru y'ubukuru bumwe bumwe, ni hejuru y'ubukuru bwose, na bwa bundi bwa bamwe twabona bamwe duhanganye burimwo. Hejuru cyane y'ubukuru bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no muri kazoza. Hejuru y'ukuganza kwa Yesu nta kundi kuganza kuhari, kuko Yesu mu vy'ukuri ni Imana.
Satani n'abamukorera n'abadayimoni biwe naho bafise ububasha bari munsi y'ukuganza kwa Kristo. Iri ni ijambo ryiza cyane bantu b'Imana dukwiye kurimbura tugatahura yuko naho Satani agishoboye gukorera muri ino si acemerewe gukora kandi yonona ivyo yonona ari munsi y'ukuganza k'umwami wacu. Imvugo ikoreshwa muri uno murongo ni imvugo ndengera vyose, imwe bita superlatif mu gifaransa. Iyo uri kuragereranya ibintu hari igihe uvuga ngo iki kiraruta iki, ariko iyo ikintu kiruta ibintu vyose haca haza iyi mvugo ndengera vyose, iki kintu kibiruta vyose. Yesu afise ukuganza kurengeye ukuganza kose. Ukuganza kwa Satani nuko abadayimoni kuri munsi y'ukuganza kwa Kristo. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi cerekana yuko ukuganza kw'Imana ariko kuri hejuru n'amajambo Yesu yavuze ariko arasezera abigishwa. Ndamaze kuyavugako ariko n'ubu ndayagarukako. Ari nayo arimwo itegeko rikuru Yesu yaduhaye, l'ordre suprême. Yavuze ngo Yesu arabegera, ni muri Matayo 2:8 kuva 18 gushika kuri 20. Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Arasubiyemwo vya bindi Paulo yandika. Nuko rero kubera bimeze gutyo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mw'Umwe yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku mahero w'isi. Vyari bikenewe ko Yesu abanza kuvuga ububasha afise kugira ngo abigishwa bagire ugutinyuka, ukurinda, bumve ko ico kintu abatumye gishoboka. Bari bagiye muri yasi nyene Yesu yavuga ko iri musi y'ukuganza kwa Satani. Nico gituma yabanje kubabwira ati ububasha mfise rero n'ububasha ku bintu vyose mw'ijuru no mw'isi, kandi nimwagenda ndi kumwe namwe. Ubu bubasha mpejeje kuvuga buzobaherekeza. Yesu yabanje kubabwira ububasha yahawe, abanza kubibutsa ko buri hejuru y'ukuganza kose. Yaciye batumira kugenda kugira ngo bahindure amahanga yose abigisha. Ngayo y'amahanga aragarutse. Y'amahanga mu mugambi w'Imana ngayo aragarutse. Igikorwa c'abizera Kristo no guhindura amahanga yose abigishwa, bayakure muri vya binyoma Satani yayabohesheje, bayazane mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Amahanga ave mu buzima burangwa no kubeshwa na Satani, agendere mu buzima burangwa n'umuco w'ijambo ry'Imana. Muhindura amahanga abigishwa banje. Umwigishwa n'umuntu abaho yisunga inyigisho canke ivyiyumviro vy'umwigisha wiwe. Imana irashaka ko amahanga abaho yisunze ivy'Imana yahishuye. Kubera iki? Imana niyo yaremye amahanga. Nico gituma itifuza ko amahanga apfa uko abayeho. Imana ntishaka ko ibihugu bifu uko bibayeho. Irashaka ko vyisunga uguhishurwa kwayo, amajambo yayo yahishuye. Igikorwa cyo guhindura amahanga gituruka mu bubasha Kristo yahawe bwo kuganza kandi buri hejuru y'ukuganza kose. Iki gikorwa rero Yesu yatumye abantu biwe, intumwa ziwe, uyu munsi akaba ari twebwe gituma gisaba kuvuga ubutumwa. Ni mugende muvuga ubutumwa, abantu bihane, abihanye mubabatize, bamaze kubatizwa bigishwe gukora ivyo nabageze kugira ngo bahinduke, ingeso zabo zihinduke, ntibabeho nkuko abatanzi babayeho, habone kubudasa, ntibishushanye n'ivyo babayemwo, ahubwo babanze bahinduke gose, bagaragaza ubuzima buranga vy'ukuri umuntu anzi. Hanyuma rero muheze muhindure amahanga. Mumaze kugira ingeso nziza zihwanye n'ijambo ryanje, nimwigisha ibihugu vyanyu guhinduka no kubakira ubuzima bwavyo kuri uko guhishurwa kwahinduye ubuzima bwanyu. Dushize hamwe rero tumaze kubona, dusanga vy'ukuri Imana niyo yaremye amahanga yose, yarayahezagiye, yarayasezeraniye umuhezagiro, umugisha. Satani ariko aragerageza gutesha amahanga kugira ngo ntashikire ubwo buzima bwo guhezagirwa n'Imana, ariko Yesu yaranesheje Satani maze ahabwa ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Amaze kubuhabwa aca arahamagara abamwizera aravuga ngo ni mwebwe ntumye rero guhindura ari amahanga amere nk'abigishwa banje, abeho nk'uko nipfuza kwabaho, agendere muri wa mugisha Imana yayasezeraniye. Mbega murabona ko nk'abakristo twamaze kwinjira mu mugambi Imana ifise ku mahanga? Murabona ko twamaze gushika ahantu ari twebwe Imana ifise ishaka gukoresha mu guhezagira amahanga? Ndizigiye ko mwabibonye, kuko ibizokurikira
bizobandaniriza hano. Imana ibahezagire cyane kandi Imana ibakomeze.